Kama. Nyabenda. Hewe. Kushaje tuvuye. Hewe na kurufise sha. Na kusuragaragara. Banazi ko nimukuje hanze. Nivuye kugura agakarata ka Fièvre Jaune. Kuko mu mapuro z'ingendo negereza kuwanda gafise. Rahira none ugakuye he? Kwa Manyanga. Siwo ko ibiro kumayera muke kandi bizimbutse sha. Kama ndakubwiza ukuri uribwe. No gatanga ibindi wambwira wewe. None gashara ari kubigenza gute ko ntazandi bakagurira. We nutsi ko ari tangazo ryo gusohoka ritanzwe n'umugwi w'igihugu jeje gucandaga. Yagatwumva. Urucanco rwa Fièvre Jaune rutangwa iminsi yose y'akazi kuva igihe cy'isaha 1:30 gushika igihe cy'isaha 9:30 mu mugambi w'igihugu ujejwe gucandaga PV. Urumva ugo rucanco ururonswa rimwe mu buzima bwose. Urumva umuntu wese agwiteza iminsi 10 imbere yuko afata urugendo kugira ngo ugo rukingo rube rwamukingiye by'ukuri. Ubizi abantu bose rero baramusugo rucanco kiretse abagore bibungenze n'abana batarakwiza amezi 9. Ubwo ntiruzimvye. Urukingo buzima bwose. Ni ibihumbi 38 gusa uriha muri obe canke muri berbe. 38 gusa. Mana yacu uriha muri obe canke ukariha muri berbe. Urumva ukacuza muri PV ukerekana igitasi. Urumva hama bakaca baguha ugo rucanco bakaca guha niyo karata. Ikarata nayitakaye. Urumva uriha ibihumbi 3 gusa. Abanye muri obere cyangwa ukabiriha muri berbe. Urumva ukacuza rero bakakurabira mu bitabo cyangwa bakakurabira mu mashini nyabwongo yuko amazina yawe arimwo nubundi waragwiteje. Akaye. Yewe kaye nyabe. Elaga ndibwe wa muhungu we. Ibihumbi 38 gusa. Merije gutanga ibihumbi 50. Atanga urucanco na ronse. Aho wagize imana ko twahuye. Aho wari kuzofatirwa ku kibuga c'indege. Urumva kuko bajya babijejwe barazi gutandukanya ikarata y'amagendo n'ikarata nyayo. Aho wowe na Manyanga mwari gufungwa n'urugendo wari gusiba. Oya. Hewe. Sawa.